bagiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ego ni Mimi Mireye hamwe na Inarijera benshi bazi kuri ina muco hama hafi aho bagiye bajanye n'umuririmbyi aririmba gospel bitwa Divine Light turahera kuri Feruje nawe urabizi ego ijya yoyo ni mudasubiriza areba ko gwiruka Feruje ica ku rubuga witwa Soro ego ariko muri abantu bose tumaze kubona filime Mimi Mireye na Inarijera bakinye bari kumwe n'abakiramani n'abandi basabi n'abandi Ciramunda yakorewe lancement officiel kabisa ni ya Mimi Mireye ego ica ku rubuga rwa Mimi Mireye officiel ni wabo ni mu rugo bamwakira nk'umwana abagarutse iwabo sasa rero gusa ntiturabona ibikorwa vya Divine Light mu ndirimbo ntiturabona uko bimeze Heartbeat ica ku rubuga rwa Morio Channel TV ego ni film iri kirakundwa cyane yakora ama publicité kabisa n'akazi bagiye gukora gusa ntituzi ko ari baba batumyeko cyangwa aribo bagiye bafatiraho ego barakoze ibiganiro bigiye bitandukanye ku ma TV online akora ibikora inka niwe muntu tuvuga ko filime y'u Burundi yayijabukanye kabisa akayikura mu kontinent akayijana mu indi kontinent ubu rero yabaye nomine Yes abakunzi ba Aye Burundi nkuko bisanzwe twama turi ngaha ku bwanyu kugira ngo bishoboze turabashikiriza byinshi bigiye bitandukanye amakuru menshi atandukanye bisasa byinshi bigiye bitandukanye kubera ko twiyemeje ko ataco muzotuburana tuzokoma tubahereza byose nkuko twabibasezeraniye tubahereza ibyinshi amakuru yaba muri film yaba muri entertainment mu muziki w'u Burundi byose tubari kuganira byose twabahereza nkuko twabiyemereye nkuko bisanzwe ni mugabe bwa Aye Burundi twibutsa abashasha taragira sabone ko vraiment mu kubuta mugasonda ngaho kuri sabone hama wacha kugasonda kuri tout kugira ngo uze uraba mu bambaza baronka ibiganiro byacu rero ntabaranze nkuko bisanzwe murabona ko kuri kamera za Aye Burundi tubafitiye umutumire ubona neza ko vraiment akeye cyane gose ariko benshi muramuze atari mushasha hano mugabe bwa Aye Burundi ariko twemera tugira ngo tshobore kuyaga twese turi bazima twese duhuza hariho basasha ashobora ko batamuzi reka ntabarandire tumusabe umutama wacu idondoro bashasha kugira ngo baze kubana nawe bamuzi urahawe ikaze mutama wacu murakoze cyane yego cye nibaza ko abatari bake banzi kuko twatanguranye ni YouTube kuva kera gusa nuko nabandi nyuma cyane ya kamera ijwi ryo bararyumva ikiganiro mperutse gukora benshi baranyumvise kiretse bashasha bagiye gukurikirana Aye Burundi bushasha mazina nitwa Niyosenga Levis yego bisanzwe n'umutama bayirengaho yego nta birenze turakwakiriye cyane Levis Niyosenga nganga Aye Burundi nkuko mwari musanzwe mumuza akorera inyuma ya kamera ariko no mushashimye kugira ngo agaragaye imbere yanyu tumwazi ibibazo byinshi giye bitandukanye nibutsa abantu abakunzi ba filime ndundi uyu mubona ngaho imbere bari musanzwe mumuzi inyuma ya kamera ariko ndabibira kabanga hari ahantu yagaragaye kenshi muri filime yitwa Feruje ari do quartier mwese murabizi mbega ubu Feruje bugeze hehe je nagaragaye kuri saison ya kabiri ariko ubu Feruje igeze ahantu heza cyane ego uvuga ko umuntu atarayiraba ariko ahomba ni tugeze kuri saison ya 4 ya gatandatu igeze kure umuntu wese yumva ko tararaba Feruje ego nibaza ko ariko ahomba reka kabisa umwanya kuko bizomugora azobageze kuma episode menshi ego hamagaruke kuyitangura mushaka cyumva ige kizo cyamujana ego kabisa turatumirira abantu benshi cyane gose muzakora kino kiganiro musimire kuri YouTube murabe vraiment Feruje ni filme iri kiyabica bigacika mu Burundi ngahanye filme vraiment iri kiravugisha abantu benshi rero nkuko bisanzwe tutabarandiriye katubandaniriza n'ikiganiro cacu mutama Levis bagomba kubaza turabona ngahanye mu Burundi abakinyi ba filme ndondi bagomba basohoka ku bwinshi ariko gitangaje mu gusohoka kwabo menga asohoka mu kanywa baba ntitubimenya bimenya abantu bakiya cyane tukabibona byamudusha ku ma TV tutazi ngo bagiye ahango bagiye muri mbega w'icyo kintu uvuga kwiki
murakoze cyane Mm. ntabwo ari akanyababo ko mutere Mm. mu bisanzwe ukuntu bimeze barasohoka bagatumira abantu baba bari hafi bakabaherekeza hagafatwa amafoto bakayaduha tukayapostinga ego natwe duhari tugafotora tugafata n'amayimaje bagiye atandukanye cyane gose biragize ku isi ntabwo ari akanyababo barasezera ariko gusa abasezera live n'abantu baba bari hafi hama natwe tukaba duhari kugira dufate ibyo dukwiragiza ku isi ego nibaza ko ari uko hama ni abakinyi bagiye hanze dufise mu Burundi bagiye hanze ntibagiye kure bagiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ego ni Mimi Mireye hamwe na Inarijera benshi bazi kuri ina muco hama hafi aho bagiye bajanye n'umuririmbyi aririmba gospel bitwa Divine Light ego ariko muri abantu bose tumaze kubona filime Mimi Mireye na Inarijera bakinye bari kumwe na Bakiramani n'abandi basabi n'abandi tubona ko bo ibikorwa byabajanye duce tubona ko nivyo nakazi bagiye gukora gusa nituzi ko ari baba batumye ko cyangwa ari bo bagiye bafatiraho ego barakoze ibiganiro bigiye bitandukanye ku ma TV online agiye atandukanye bavuga ibikorwa byabo bavuga ukuntu bariko barafatwa bavuga ko ari neza cyane ko na cyane ko Mimi hari yasanzwe bamumenyereye cyane gusumba ni wabo ni mu rugo bamwakira nk'umwana abagarutse iwabo sasa rero gusa ntiturabona ibikorwa bya Divine Light mu ndirimbo ntiturabona uko bimeze cyane yoba yaragiye gukora ikiganiro bisanzwe uko abantu biyumvira ko bagiye gukorera ibiganiro hanze y'igihugu ariho babona umenga vyogera kure byo ego bisa nkuko bari cyo kima kuko twese tuvuga ikirundi ego n'ikinyarwanda birasa nibarabe bave ahiwaca hamwe aka karere bave mwikontina baje basimbire hakurya ego kugira ngo bigende neza kuna cyane cyane igikorwa ca filime mu Burundi cyo kiratera imbere cyane gose cyane gose katugushimire cyane twizera neza ko abo bakinyi bacu ba filime nibava aho hakurya bagiye bazotumenyesha byinshi byo bitandukanye nimba bari batumye ko canke aribo bari bijanye nibyo byose tuzobimenya nibamara kugaruka twizera neza cyane ko na Divine Light buri turabona ibyiwe twizera neza ko nimba azogaruka uko nyene usanga bari ari muri shooting y'indirimbo ego nabyo nyene tuzobimenya ashoboye kuba yogaruka kugira ngo igihe ba Drocas bazino ego barakoreye indirimbo mu Burundi genda batwaye amayimaje rero Burundi ni bwiza kabisa cyane gose rero nawe arashobora ko yageze hari akashima kumbure misi mikinya kadutamo ikintu kizima katubyizere nkuko bitubare cyangwa nawe nyene azoshobora kuba yo bitubwira kunyene ibyo byamujanyeyo twibandanyiriza nyene muri filme Ndundi aho tubona ko filme Ndundi igeze ku rundi rwego cyane gose rushimishije turabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye tugarukira hano ku musaza John K John K ego aho tubona ko filme yiwe vraiment yakunzwe ndetse yanacagurwa mu zindi filme kugira ngo ishobore kuja guhiganwa muri Amerika mbega ibyo bivuga ko iki wewe bo ujya mutama no mubwira ati atera imbere cyane ujya mutama kuko nibaza ko akora ibikora inka niwo muntu tuvuga ko filme y'u Burundi yayicabukanye kabisa akayikura mu kontinent akayijana mu indi kontinent ubu rero yabaye nomine kabisa igomba guhatanira ibihembo niko navuga muri Amerika ego urumva umurundi ari muri Amerika bari ikindi kintu baha live murabuko biriko biragenda navuga ati ni vyiza cyane reka turindire ibizova mu ico kintu cyatunganije na Amerika turabe ko irashobora guca ipasa na gose ugasanga niba ya mbere muri Amerika niba ya mbere muri Amerika ibi ya mbere mu isi yose man kabisa cyagira cyo kwishimira cyane gose aho filme Ndundi nka tuvuga ati ikize ku rundi rwego kandi turanabishima cyane ku yindi ntambwe filme Ndundi igezeko aho wumva zisigaye ziza guhiganirwa mu makungu wumva kari kindi kintu kizima cyane gose tugeze ku rundi rwego ego mbere yo kugira ngo abandi batanu baboneke ubona hasabwe iki habura iki abantu batanu kugira aboneke bisa ko banza bakegira John K kugira ntibaje mu ishamba batazi abanza bereke nk'umuri legend yatangwe kugenda bamubatse mbewe vyagenze gute bace mu iyo nzira canke namba nabo bobona handi hano bashobora guca nkuko John K yagiye nabo bagerageze kuko twe dushaka ko filme y'u Burundi iva ngaha ikagenda ego natwe batumenye igihugu cy'u Burundi bakimenye ko
gishoboye rega cyane gose kabisa turaraba amafilme d'action yakinwa mu Burundi iye tutakoze nk'ibijya by'abahindi bya montage tukabikora tubirimwo ca wumva ibyo bintu tubikoze neza bihemba biri umva so bari kindi kintu kizima vraiment gikomeye rero novuga ati nibarabe bagerageze bakore cyane baduhe karite nziza ha mu Burundi uve mu Burundi filme y'u Burundi ive mu Burundi igere no hanze y'igihugu murakoze ego mbe nyene tukiri ngaho nyene turi muri filme ndundi nyene wewe ni yahe ntambamye muri filme ndundi ituma filme ndundi itari kirashika hanze nkuko byari biko cyane itari kirajabuka mu bindi bihugu nkuko twari tubyiteze mbega wewe intambamye zibona he nizahe ngorane abakinyi ba filme bahura nazo zotuma filme atagera kure intambamye zihari ntabwo ari nyinshi ego ni imwe kubera ko twebwe abakinyi bakina mu Burundi ntabwo tuko turiga ururimi twishimiye sous-titrage ariko dukinye iyi filime y'icongereza Amerika yose iracumva donc isi yose irumva iyi filime kabisa ariko tuyikinye mu Kirundi ne mu Burundi no mu Rwanda abantu bakeya hariho nabone no mu Rwanda hari ikirundi batumva kabyobyo rero tubabwiye ati naho muri vyamamare ni mwicare mwige icongereza ntago babikora bibaza ko ari kubasuzugura ariko aha bazobona agaciro kari mwibi bintu mu nyuma bamaze kubona kuko filime ya John Ken kinye mu Kirundi oya ni kinye mu Kirundi kandi nta barundi yegeranije baze bayikine kubera iki nta muntu umwe yari kuvuga icongereza ariko yaregeranije abandi bantu bari hafi yiwe badafise urukoba nkuru dufise barakora filime kabisa iragenda neza urumva igeze naturi tugira umwete twiga icongereza abahagarikije bongere basubire bige nkuko Nsoro yama bivuga ku ma TV online ariko ashikiriza bamubaza ibibazo biba bitandukanye yarafise club sinzi kikibandanye yigisha icongereza kandi yavuga ati umuntu wese nazi umu artiste ni kuneze mu artiste wese kugira ngo tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi benshi bavuga ngo ni karite ngo iki ngo ibikoresho ngo iki oya turashobora kuronka karite ariko tukaguma mu Kirundi biguma mu Burundi mbere tubanze twiga ururimi indimi mpuzamakungu amafilimi kiba mpuzamakungu kabisa uravuze ikintu kizima cyane gose reka tuze turashimira cyane Mutamacu Nsoro kuko wewe byo turabona amafilime yiyo menshi usanga agiye hivanzemo indimi nyinshi zigiye zitandukanye kandi byo byiza cyane n'abandi bagiye barabira akarorero kugira ngo filime zacu ndundi ntizigume ngaha mu Burundi gusa zongere zijabuke hanze nkuko John K tubibona agiye abikoze kandi ndizera neza ko bizocamo kwa John K ego tubandaniriza ngaha nyine mu Burundi turabona mwinondwe amafilime menshi atandukanye aguma asohoka ku munsi mbega ukiyumvira ibi bintu nibiki izi filime bimeze gute twagomba kubaza mbega wowe uri kubaraba izi filime ko kari nyinshi cyane gose nize filime wowe ubona ngaha anye zikunze cyane ngaha mu Burundi nk'ifilime zitatu ubona zikunze ngaha anye murakoze cyane burya je mbona ifilime zose zitangwa mu ndwi zikunzwe kuko baraziraba nkabona vyose zagiyeko sinzi kari mu Burundi gusa canke n'abandi barundi bo muri bari hanze badufasha kuziraba kuko amwe badufasha baba ari ko badugirira nabi sisa rero ntabwo mvuga izambere ahubwo mvuga zitatu kwanza kuko zose mbona ari izambere mvuga zitatu hamanda babwire n'ahantu bazoza bazisanga hari abahora bazikurikirana kera kuko usanga bara amaseri cyangwa party ugasanga barahagarikije ariko yumvise ikiganiro akongera agasubirayo agacamenya ahantu ashobora kwitorera turahera kuri Feruje nawe urabizi yoyo ni mudasubirize arebera ko gwiruka Feruje ica ku rubuga witwa Nsoro Soro YouTube kandika Soro chubona Feruje yose kabisa cyangwa kandika Feruje yabishiga cika mu Burundi bose birakunda kabisa tugiye ku filime ya kabiri turavuga filime bitwa Nchiramunda yakorewe lancement officiel kabisa ni ya Mimi Mireye ica ku rubuga rwa Mimi Mireye officiel kuri YouTube
wanditse mimire ucibona ibikorwa vyiwe vyiwe vyose nacira mu ndirimbo wanditse cira mu nda uguma wayibonye kabisa tugiye kuyikurikira nayo nyene yakorewe ansema ni Heartbeat ica ku rubuga rwa Morio Channel TV ego ni film iriko irakundwa cyane yakora ama publicité kabisa rimwe n'abakinyi beza we bivyamamare batagase bavuga ko yakozwe n'umuntu abishoboye kairi sasa nayo ica ku rubuga rwa Morio Channel TV nayo ni filime nziza nizo tuza turabwira izindi buke kuko iki kiganiro kizoza kibaho rimwe mu ndwi tubabwira n'ibindi bintu bigiye bitanduka ko tuzobabwira n'abakinyi kweli bavyitwaramo neza gusumbya abandi tumenye ati mbe iyi generation mubona iri kiravamwe cyane kuko filime irakeneye amaraso mashasha tubabwire n'ayandi maraso mashasha ari karaduga kabisa kugira ngo ibikorwa bishikare kuba byogenda neza ego koze cyane gose ariko nkiri ngaho nyene nacengira akabazo twavuze ko haguma basohoka filime nyinshi zigiye zitandukanye sho tukubwira ko tugira zitatu ubona zikunzwe cyane gose eske ko utubwiye zitatu izo filime zitatu tubwiye nizo za mbere canke yoshatse kuvuga ati izi nizo ziri hit gusumbya izindi arizo za mbere kuko filime zose burya ni za mbere biterwa n'ahantu ziba ziko ziraye ego nizo tuvuze ubwa mbere nizo za mbere kuko n'izindi zizoza tutoguma tuzivuga ego izi ziko zirarabwa nizo zindi tutavuze ziko zirarabwa ego hariho niyo tutavuze irabwa cyane gusumbiza ahubwo nizo duhereye ko kuvuga kumbure izindi tutuzimenya cyane gose cyane gose twibandaniriza n'ikiganiro cacu mbega ngaha anye muri filime ndundi wewe twarakubonye muri Feruje uri do quartier ni byinshi muri filime urabizi mbe wewe Revisi Nyensenga ni wahimukinya wa filime ngaha mu Burundi wigirako muri filime ndundi rakoze iki kibazo burya kiranagoye kwishura uvuze mu Burundi kubera ko twese tuba dushaka kuba mpuzamakungu yabigoye dusanga n'aba barundi dushaka kwigira ko nabo bafise abaroro modo babo rero mvuze ati je ngomba nigire tuvuge akaroro kuri Nsoro none amateka Nsoro nawe ariko yigira kuri nde mu Burundi usanga ari hatari mvuze ngo ngomba nigire kuri Sabas usanga ari hatari ngomba nigire kuri Fanera Vini bano rasiki n'abandi usanga ari hatari ariko arahari jewe arahari gusa susu Murundi siwo muri Afrika ego arahari ego kabisa tugushimire cyane mwisi yose kuko bisaba kukurikirana ukamenya amateka ukamenya amasiporo akora ukamenya imyimenyerezo akora imyimenyerezo kangahe mbe filime igomba isoka yiwiwe yakinyemwo ni yahe ukabura uri kuri target ukamukurikirana ukaguma muraba uheje kumubona hamukagenda nawe ukamugira ukagira abantu kugerageza kuba wa wundi banyawe kugira ngo nibaguhamagara uzokine wumva umenga si wewe ni wawe mara ukina nka wa wundi uzohita ubahaye ibintu bimeze neza kabisa cyane umuntu wese aba afise umuntu w'icitegererezo kuri we ego ibintu bya cinema bisaba kuguma ukora ama repetition ego uko repetition ugwiza inshuro y'ubuzima bwawe bwo kubaho aho buri hose tuza kuburi kurakora repetition kugira ngo ntute carrière kabisa urakoze cyane gose turangiza ikiganiro cacu mbega wewe nakaye kantu wobwira abakunzi ba filime ndundi canke abakinyi ba filime ndundi muri majambo make ego akantu no babwira si ibintu byinshi cyo mvuga bikeya ego izi filime mu Burundi zirafise ico ziba zishaka kwigisha abantu kuko nta muntu akora filime kugira yiryohere gusa ego akora filime kugira yigisha abantu bahinduke nivuga butumwa mu yandi majambo ego umuntu azoraba filime akabona hari kimufashije cyangwa akabona ni nziza kuri wa cyangwa akabona harimo amajambo meza azoyisangiza uwundi kabisa atarinze kubibwirwa abikore ku nguvu oya azobisangiza uwundi bivanye n'ubutumwa nka kujya ushobora kubwira umuntu ati wabonye ifoto ya kanaka ujya yagiye hanze ego abari impamvu umubwiye ivyo bintu namubwira ati nyakubaho raba ku gafilime urazi nakira tukira ama cinema ati waracana ukabona iyo bafishije ego nahita ndakubwiye akashunga ati wana ati ego ntago babigutumye wasanga sare yuzuye twate oya filime no mu busi saa 8
giza kuba itanguye rero nibyo tubikora uko ikuryoheye mugenzi wawe shira kuri stati nawe ufashe ivuga butumwa imiryango myinshi hinduke ingo nyinshi zihinduke abana bahinduke igihugu kimere neza niyo mpamvu rero tuvuga ati umuntu wese akwiye ubutumwa yabwumvise akabutahura abusangiza abandi kuko nuwo wundi nawe azohunda kuko kuntu tubitangatanga biratuma aba bantu nabo babikora bafata umwanya wabo bafata amahera yabo bagashiramwo bashobora kuronka nabo ikintu gishobora kubafasha nka déplacement n'ibindi hama YouTube nayo igafasha mu bintu bya promotion nayo igashira mu kuboko kuko nayo tuba turabafatanya bikorwa bayo niyo mpamvu rero iyo ikintu carabwe cyane nayo irafashira mu kuboko kwayo kugira ngo gishobore kugera kure hari akantu uvuze cengira ikibazo uvuze ko hakenewe gufashanya mbega muri filme ndundi abakinyi ba filme ndundi mbega wabafashanya kumenga tuguma tubona filme ziko zirasohoka nimba ari kwansoro akinabo kwansoro nimba ari kubamimimire ariko akinabo kubamimimire mbega bimeze gute wabafashanya hagati yabo muri bo canke bimeze gute mbo barafashanya ni kintu hari ibintu bimeze nk'ama team hakaba kwa Mimi abo kwa Fanny Lavine muri Truafa hakaba abo kwa Sabas muri GN Films hakaba abo kwa Sami hakaba kwa Nsoro muri Burundi Film Academy hakaba nabo kwa Remy muri Remy Nice Company rero abo bantu je ko ndiko ndabona bariko barafashanya ngigwa ko ndanakubwira ko hariho lancement officiel izo bitarike 17 dimanche azaba ari dimanche cyo gizobera Igitega tugiye gusanga iyo timu y'Igitega Nsoro yarakinyemwo na estime na chance bari muri Burundi Film Academy numva ni byiza cyane iyi Heartbeat yo muri Morio Channel TV Mimi Mireille yarimwo yarakinyemwo Kadona Fe tugiye kuraba kwa Sabas bose bagiye bakinurumva gufashanya kurahari kuko hatabaye gufashanya nyamwigenda ko ntari miri zoze kabisa rero hariko gufashanya ndabona ko hariko haraza ubumwe paraporo y'urukundo kuko muri ibintu bya cinema urukundo ntirukenewe hakenewe ubumwe urukundo ruhita bwica ibintu cyane gose hakenewe ubumwe tugakorera hamwe hama iby'inkundo bigashaka bigahera hama bigaca bigenda neza niyo mpamvu bisaba ko umuntu akora cyane kugira ngo igende neza tugere ku rundi rwego murakoze kabisa katugushimira cyane gose twakoranye neza twizera neza ko nitwagutumira undi utaha uzotwitaba ndahari indwi yose rimwe mu ndwi kizokama cyaciye cyane gose kadushimira cyane n'abantu babanye natwe kuva ku ntango y'ikiganiro gushika ku mpera y'ikiganiro twizera neza ko twabashimishije muje muri commentaire aho mubona bitagenze neza canke ufise intererano atwandikiye muri commentaire niho twabasigiye kugira ngo dushoboza turayagiraho namwe tubwira abashasha kandi tubibutsa ko mukeneye kugira sabone yuko usona ngo gakengera kugira ngo uzuraba mu banda zaronka bino biganiro tubabwira naho bitaha